umuririmbyi akizamuka ubwo bari karakora cyane kandi staff yacu twe turakora ibishoboka kugira ngo ibintu bigere neza sinzi ko babonye kuri affiche ubwo balansa video yaririmbye aririmbanye n'abantu bo ngahara aro club iri ngahanye tambe ibintu by'ikirundi twese tugire collaboration y'abantu bo ngahara tubona abantu benshi bari ngaha kubera ko baje koresha ko kwanza ngene gihari mugabo uno musi tukubereka bruyo iyo ndirimbo kugira ngo tubereke amasanamu twabafashe muri kano karere ko abantu benshi bo ngaha ntibatera imbere ngo bakoresha ama social media ubabwire ngo uzobaha link yo kuri YouTube aze tubereke ko turiko turayitegura bruyo tubereka ati burya umuririmbyi wanyu mugenzi wanyu mwakuranye biriko biragenda niyo mpamvu baduwe kino kintu rero abantu bamukurikirana camarade ki Auguste Rapper nebanaye kumufuruma kubera ko arafise imbuga ziwe banyita camarade chanki ya Auguste Rapper king w'imitoma ni kabademo banyita banyita superstar cyangwa unyite underground misari yanje brave sagaciro kama pound maze imyaka irenga 9 muri no game y'umuziki gushaka iki umaze gushika kuki select safi sana Take 5 kuri ugwino link bwa mbere Take 5 kuri udahengeshanya kudukurikirana Take 5 kuri maze kugira subscribe Take 5 kuri atacu udakora kugira ngo sharing link yacu kugira ngo abandi bantu bashoye kubana badukurikirana so today ona ndi ahandi hano na hinduye location ndi mu ntara ya Bujumbura rirare neza na neza umwita muri commune Isare ku mutumba Nyambuye so n'umunsi twaje kuri show yateguwe numwe musanzwe muzi muri entertainment nawe mukanye kandi amwegengira amajambo namwajije ukumbure afise impamvu yatumye bitegura afise impamvu yatumye avuga ati reka nzane umuririmbyi camarade hano hantu je nagerageje kubiraba kuri vibe hari bantu b'Imana hari ikintu bita umuntu n'abantu hari ikintu bita umuntu n'abantu sinzi rero yuko abandi bantu basanzwe batunganya ibiteramo ko hano hantu bari bahazi reka ndamwegere ndamubaze ijambo rimwe canke abindi yes bro gute fresh msa umeze neza gamutanga cyane gose brother reka ntangure ndakubwira ati uraberewe thank you so much uraberewe Oli King thank you so ndagusabe we present imbere ya kamera za Motivation Plus Media ku batari basanzwe bakuzi yes abakunzi ba Motivation Media murameze neza jewe murabizi ko ni Oli King Pro nabasanzwe ndi mu videographe mu director so apare y'ivyo ndafise ikintu cyo gufasha abaririmbyi kugira ngo batere imbere mu mpano zabo mu mpano zanyu kugira ngo dushire impano hamwe kumza dushobore gutera imbere kwisizo mpano zacu dufise kugira ngo tuzivyaze umusaruro yes Oli King tukiri ngaho nyene ikibazo ca mbere nagomba ndakubaza ati mbe Oli King ko renda menyere ma video mu bintu vya videography photography mu bintu vy'amasonorisation genre ibintu nk'ivyo vyagenze gute vyamuhereye kugira ngo Oli King aje mu bintu vyo gutunganya ibiteramo ingene vyaje sanzwe mfise umuririmbyi yitwa camarade ki Auguste Rapper mwamubonye hajya kuri stage n'umuririmbyi twatanguranye mu ntango ya career yanje gukora ibintu by'ama video kubera ko n'umugenzi wanje twariganye twarakuranye hama ndavuga ati kubera ko James impano yo gukora video ndiko ndamenya gukora video nawe ukabura umuririmbyi kadushira ingufu hamwe ndagukorera video nawe ukore audio hama indirimbo zisohotse jewe ko musa nduze nanje communication yanye n'abantu nduze impano yanye nawe duze impano hama dufashanye tera imbere turavyemeranya tugira kitwita iwacu King Entertainment turagikorera hamwe je na camarade n'abandi ba brother nyene tuvukana aba brother abandi bari nyuma yanje hama tuvuga kubera ko umuririmbyi wacu tubona ko ariko aratera imbere akaragira icyo bita fan base ahanye niho kuko uwo muririmbyi twaraniganye aha niho twize muri bino bicamo ibitoze quelque part niho twize twatikaje gukorera ikintu mu karere hano twakuriye namwe mwabibonye ko abantu bo ngaba baratuzi cyane yes Oli King gutunganya igiteramo sikintu coroshe je nyene ngerageje kuraba ingene nashitse ngaha vraiment ibintu vyonyene bigoye kandi vyatwaye imitahe myinshi ndiko ndaraba ku bintu vyatumye mutegura iki giteramo kubihari kuje n'ibinyongo kuno vyashitse ngaha n'ibintu je nyene nabonye ko vyabatwaye uburyo Oli King nka Oli King na staff yiwe irimo n'uyu camarade vyaraboroheye gutegura ibi bintu ya mu busanzwe nivyoroshe kubera ko ibintu bikeneye uburyo bwinshi abona ko kuva
kora katari hafi cyane y'igisagara abona ko turafise n'ingorane nyinshi kuyunguruza iki mugabo gusa ko twari twabishatse yabize yuko ahari shaka nta kidashoboka twabikoze mugabo byakunze yes Ori King no ndagukeza kuko ndabona ivyo vraiment mwitabiriwe kabisa. Thank you so much. So Ori King nabonye abasirikare nabonye umugwi w'abasirikare basanzwe baririmba indirimbo zo guhayagiza igihugu n'izindi ndirimbo zitandukanye. Ori King abantu bari mu nzego kenshi baragorana kuronka bivanye n'amabanga y'akazi baba barimo. Ori King na staff yiwe nakaye kabanga babikoze gute kugira ngo bashobore kuronka umugwi w'abapolisi ushobora kubitabira muri concert yawe? Bajya abapolisi sango abantu bamaze imisi bakurikirana ibintu byo muri Police Nationale du Burundi je maze imisi nkora ama video yabo rero bajyanye n'abantu banje n'abagenzi banje nabo ndabafasha mu bintu by'umuziki rero dukintu nk'iki ariza kuza kudushigikira kubera ko ikintu ciza ntawe utogishigikira. Yes Ori King imbere ko turangiza ndashaka umbwirire abakunzi b'umuririmbyi wanyu ariwe Camarade canke abatari bamuzi imbe bashaka kumufollowinga gute bashaka kumukura he? So ubwa mbere hoho umuririmbyi wacu umuririmbyi akizamuka ubwo karakora cyane kandi staff yacu twe turakora ibishoboka kugira ngo ibintu bigere neza. Sinzi ko babonye kuri affiche ubwo balansa video aririmbanye n'abantu bo ngahara aro club iri ngahanye tamba ibintu by'ikirundi twaje tugire collaboration y'abantu bo ngahara tubona abantu benshi bari ngaha kubera ko bagikoresheje koko kwanza ngene gihari mugabo uno musi tukubereka brouyo iyo ndirimbo kugira ngo tubereke amasanamu twabafashe muri kano karere ko abantu benshi bo ngaha ntibaratera imbere ngo bakoreshe ama social media ubabwire ngo uzobaha link yo kuri YouTube aze tubereke ko turiko tubahitegura brouyo tubereka ati burya umuririmbyi wanyu mugenzi wanyu mwakuranye biriko biragenda niyo mpamvu baduwe kino kintu rero abantu bamukurikirana Camarade Kiagiste Rapper nabanaye kumufuruma kubera ko arafise imbuga ziwe ni Camarade Kiagiste Rapper kuri Facebook kuri Instagram eka no kuri YouTube akoresha izina ryiwe nyene rya Camarade Kiagiste Rapper gusa hapare kuza ko izo konje ndazimanaginga mugabo ni ziri ku mazina yiwe no kuvuga maze kumva Kiagiste Rapper ubwo nyene ntembo numva umuririmbyi bita Bezos muri kano kanya umuririmbyi Bezos naho turiko tubona Camarade Ori King na staff ya Camarade ariyo iri ngaha tukaba twumva ko Kiagiste Rapper na style ya Kiagiste Bezos ari mu bayitanguje mbega Camarade yoba ari kumwe na Bezos canke baravavanu yari ku ruhande rwiwe nka manager nka Ori King? Okay, Bezos Kiagiste Rapper no mutama twubaha muri kano gakino hanyuma kubera ko Camarade agitangura bararirimbana na Bezos Kiagiste Rapper so hama kubera ko gusa urumva ko nawe mwamuririmbana n'umuntu hariho carrière solo umuntu agira yiwe pembeni mugabo Kiagiste Rapper na Bezos nuko niwaja kuri YouTube uraza gusanga ko nakora bo bafitaniye bakoranye aho uzagusanga je nashize ku mukono wa covers ama lyrics ni jewe. Yes na Bezos Kiagiste Rapper hori thank you so much warakoze cyane n'ubu urashaka kora cyane wananya kudusupportinga nyene na wa mustari wawe Camarade kandi nandazi ko Bezos Kiagiste Rapper nawe araryoherwa kuba umuririmbyi yareze ariwe Camarade Kiagiste Rapper nawe ari karagera ikirenge mushe ko izi ni manuro yagiye arahabwa na Bezos Kiagiste. Yes Ori King twitega iyindi show ryari hehe? Iyindi show ikurikira tuzoba turi gitaka kumwe na Motivation Media kabisa twashimuri Gitega. Yes Ori King kare ushimire ku kanya show kuma kumbure nabonye wari mu yandi mabanga yo kubanda bikurikirana ibintu ntivyoroshe nayebonye ariko reka ndagushimire ku kanya ushoboye kuma. Thank you so much Fizkira. Yes reka ndagushimire cyane Ori King. Muri kano kanya ndi kumwe na Kizigenza sasa ndi kumwe na nyene urubanza reka ndabivuga uko ndi kumwe n'umwe mu basore bariko barabikora neza muri industry yacu y'umuziki mu baririmbye ko barapambana kugira ngo tudugirize hamwe idarapo ry'igihugu cyacu Burundi tubicishije mu muziki so reka ndakwakire Mr Camarade kuri micro za Motivation Plus Media. Thanks sana my bro. Ndabashimiye kwanza okay ko tuba turi kumenga. Yes Camarade nk'umuntu mukuru nk'umuririmbyi nka Kiagiste Rapper ndagusabe ubampera kana imbere mukubaramutsa kano gatoya.
banyita caramarade chanki ya giste wapa kingi w'imitoma nikaba demo banyita biyite superstar cyangwa unyite underground misari yanje brave sagaciro kama pound maze imyaka irenga 9 muri no game y'umuziki gushaka iki umaze gushika kuki select sabi sana Mr Camarade. So Camarade ndiko ndaraba ino show mwashoye gutegura hano inyambuye yes ni show mbona kabisa yitabiriwe Camarade bwo we nta umugano w'abaraho ngo inganga canke dawa nta kadawa ukoresha gamse. So jewe nta kintu na kimwe nkoresha gusa n'urukundo nyene bankunda abajene abantu bakuze n'urukundo vraiment ico nta kindi kintu nkoresha nta indi strategy hamimana ikikorera nyene igasukamwa amavuta ati Mr Camarade itagatire mutaho. Yes Camarade kubera iki kwiyumvira kuza gukorera ino lancement officiel y'indirimbo yawe mwakoranye n'umugwi wa hano nyene inyambuye kubera iki kwiyumvira kuza kuyigirira lancement officiel ino? So nashimye gukorera indirimbo lancement officiel ya ino kubera ko ana yuko twarakonye video ni club y'Inyambo isanzwe ivuka mu Nyambuye kandi ikora ibikorwa neza baratamba neza n'abajene bakiri bato utwana dutoyi gose nyene tuzirikana Burundi n'abandi bakuze nyene bazirikana Burundi. Nuvuga yuko twashatse kwerekana ubushobozi n'inguvu bafise abana basanzwe bavuka muri iyo zone ariyo mpamvu twaciye tugira iki tuko ari impande y'igisagara twerekane tala zabo twerekane uko bashoboye kuba bashobora kwerekana intambo ziteye ubwoba intambo zishoboye hama barundi n'abandi bose bakabona yuko ari abana basanzwe bazi ikintu nyene basanzwe bakunda igihugu n'imico n'akaranga. Yes Mr Camarade ugishika ngaha ukibona public yaje muri show yawe ukibona uko abantu bitabiriye show yawe uyumvise gute Camarade? So I'm very happy to see there's a people who are here. So ndanezerwa cyane cyamona ko ntamba ntirorera ndabona uko bamfitiye urukundo ifo yuko nca nkora ikintu icyo nshoboye sukuvuga ngo ndafisi yindi ntuze akandi kantu nakoresheje mene urukundo gusa n'Imana ivuga ati yes Camarade numvise Kiyagiste rapper ntera mbona umuririmbyi tuzi twese asa n'uwatanguye ino style nawe sundi ni Bizos. Camarade umubano hagati ya wewe na Bizos wifashe gute kugera muri kano kanya? So good the best question of it. So mwana wa Bizos ujani King Kiyagiste rapper secondly jewe umusaza ni Kiyago style music Kiyagiste rapper umubano vraiment umeze neza kubera yuko n'ubu nyene twari kuba turi kumwe ngaha ubona mbwa yafatiwe n'ubuzima amatwa nsumira ngo ntimugikorana ubwo n'ububeshi sana. Bizos ni mu brothers wanje muracakorana nka team canke ni mu brother sana yego ni mu brother mukorana nka team canke Camarade akora ukwiwe Bizos akora ukwiwe? Bizos mu isanzwe urumva ijyambere akora ukwiwe naje nkakora ukwiwe hakagera ahantu tuvuga ati comme team ya Kiyago style uno munsi reka dukorere hamwe tugasha turekura ikintu cha Kiyago style nukuvuga abakunzi ba Camarade canke abakunzi ba Bizos dufate yuko Bizos na Camarade ni team mugabe bihora bishika umwe akikorana n'undi akikorana. Ivyo nivyo twarabigize neza ku buryo atamuntu ashobora kuvuga ati we wakoranye n'ujya par exemple ari amakorabo nkora Bizos atabazi cyane nawe agakora amakorabo jewe ntabanzi ku buryo yuko twe duhuye mugabo twese twatuza ati twakoze tari umuntu yakoze uko turabinezererwa nta bifi bamoni. Yes Camarade umubano hagati ya wewe n'umusore yitwa Oriking tumumenyereye akora ama video tumumenyereye mu bintu vy'ama TV online ma design agiye atandukanye mu bintu vy'ama sonorisation ariko ikintu cyaje kuntangaza sikindi nabonye Camarade bafitana imigendaniye hafi mbere Oriking ari muri bamwe baseruka mu bateguye kino giteramo cyawe ari mu bambere bari no muri staff yawe. Umubano wawe na Oriking umeze gute byageze gute kugira ngo ushobore kugenda kugira ngaho? So the first Oriking
no brother wanje no brother nkunda cyane twarasiragoringanye twagutehereye kuva kera turiko turakora umuziki turakora ama video musanzwe ni producer wanje w'ama video kandi hageze ikintu dukora cha kiri serie ma concert ategeza ko abizi kandi tukaca dukorana ibintu bijaye n'ama concert canke ikindi kintu kijaye n'ama video musanzwe uri king so kuvuga ngo dukorana nka producer wanje ni nka brother wanje ni nka abavukanye kwa ikintu dukora dushinze ikintu nga n'umujenama nka manager wanje ni nka manager nyene musanzwe ni nka manager kubera ni staff ndende cyane kuvuga tubonye uri king tubonye uri king tubone kamarade ubonye uri king akora ku rusinga ati kamarade kiniki egare uko ndakihakana cyane nkacemera mugabo urumva ko ari brother arafise ukuntu ashobora kunkoresha bisanzwe mugabo urumva umubano w'iwacu ni muremure gose guhera nkitangura kuririmba yes kamarade uri umuririmbyi w'umurundi kandi nibaza ko ukunda abaririmbyi bagenzawe kamarade nuwahe muririmbyi wundi w'umurundi avuga ati jewe umuririmbyi dukoranye ndabona ko yongeza ku yindi nivo ntarashikako nipfuza gushikako so cyane by'abarundi bose ndabakora nasavye umwe kamarade umwe so ico kibazo ndiko ndashishura reka nakubwira kuba abarimvyi bose b'u Burundi navuze umwe kamarade nta muntu abura umuntu ndakubwira abarimvyi bose b'u Burundi barashoboye sivyo barashoboye kubera ushobora kuja muri studio ukarekura indirimbo ubushoboye naco nk'umuraperi ndakujaniranye nk'umuraperi hagati ya Bface na Fabelove ninde ubona mukorana akakugeza ahantu so tutagiye kure bose ndabakunda nasavye umwe kamarade narasavye imbere ya kamera nasavye umwe umviza umwe nakubwiye umwe anjohera vuga ati dukoranye yongeza ahantu umwe anjohera nuririmba neza nkaneze okay kuri kamarade ninde je bose baranezera kubera nasavye umwe bantu b'Imana ariko arakwepa nasavye umwe gusa umwe muri ababiri reka ndakwereke par exemple ana twakoranye collabo na Fabelove indirimbo ruhuka sawa mwarakoranye Fabelove ndamukunda Bface ndamukunda nuvuga yuko bose n'abaraperi kandi ukuntu barapa baranezera nukuvuga ko uwo washaka ko akugeza ahantu mwarakoranye mu bisanzwe sivyo mvuze mu bisanzwe je mvuze yuko abo baraperi bose ndabakunda rero mbwiye yuko ntora umwe bosanga mpengamye mugabo sinakunda ntacyo Fabelove mwarakoranye okay twitege rero collabo yindi ya kamarade na Bface vuba so ivyo si biri mu nteguro ivyo mbeshe yuko biri mu nteguro no bambeshe mugabo yari collabo nkeneye mu minsi mike mugabo ni ibintu barinda kuvugana hagati ya staff yiwanje na staff yabo yes kamarade imbere ko turangiza ikiganiro ndagusabe wibaza ikibazo kimwe wongera uciyishure ahanyene imbere ya kamera kimwe so kamarade turaze kuri iki ya Giste Rapa ni kubera ko ukunda gukorera concert ahantu orwengi gisagara canke mu gisagara cyane twibaze kuri hari impande yo muhira iwanyu impande yo mu Gihosha yo kamarade arishoye maniga so je ndakunda abantu dusanzwe dukorana cyane kandi je mvuka muri zone Nyambuye même si benshi batavyemera batazi ahantu mvuka je mvuka muri zone Nyambuye kandi abo bajene batamba narabakunze ndiko ndatembera ukuntu batamba cyamvuga ati talent ishobora kuguma nga ifo kwiboneka kugira batera imbere kandi nta bintu birebire twakoze gusa ni vyandi bavuga dukorane abajene twerekana tarazabo na jewe barazi talayi wanje n'ahandi nta bintu birebire kandi n'urukundo banyereka yego yes kamarade kandi gushime ku kanya ushoboye kumpa kumbore wari ufite indi mirimo ariko uri kurakora yerekanye na show yawe ndagusabe ubwire abakunzi bawe ama platform bashaka gutorera ko za Fibi zande so platform ubundi ko ndakoresha YouTube yanje ni Camarade kia Giste Rapa bacabona ko amakorabo ya Fabelove n'izindi ndirimbo hamwe n'andi ma platform indirimbo zanje ziriko
ya ego Yes kamarade kandagushimire cyane. merci beaucoup namwe ndabashimiye Asante sana. nigoye kugira muze kwerekana igikorwa ndiko ndakora ko atari igikorwa cyo kwicara ahubwo ari igikorwa cyo gushigikira. Asante sana muzo kwamuko mudutera intege murakoze cyane. Yes so guys guko mubibona kuri microphone wari kumwe na Fizz Killer kama dawa behind camera yari social boy Jabless.